Ntivyatwaye umwanya munini cyane kugira ngo ndabimenye kubera ko nakorana n'abantu babashaka kuri bane aho Liza hariho kuke boss wanje nibaza ko igihe nari nga mu Burundi benshi baragerageje kumva ibikorwa byanje nakorera muri Agape Record narakoranye n'abasani ba Gisa Steve Begisa rihe Gisa yahevye umuziki kwere arahantu tutarakora cyane ndavuga kuri twebwe aba producteur cyangwa whatever kandi niyo ubonye ibikorwa bimwe bivuze bikaba byiza cyane nuko abo muri abo haraba bitahuye avuga ati bana ndakeneye izindi nkomezi handi hantu kuko nico bita mastering iwacu iracyari hasi gato ariko si kure cyane dushaka gushika handi hantu ubwa turacyari inyuma gato kora ko hanze ikintu cyambere bitwararika niyo musanaje muri studio bwato none okay utanifanyia muziki sawa none mastering good kuko mwibanga rimwe ntibaze bakubeshe ko Dani Pro canke naka sindavuga aba producer ko amazi imisi bambwira ngo ndavuga cyane ariko bambabarire naka nago sanga ashaka kubikora byose akore beat ashiremo amajwi amixe age master no donc voit ko iga result za kuzamwo niza kuba successful Fizzo yaraso yindirimbo ryarya bahita gute titre I don't idea iga ndirimbo umbrije muri intro harimo logo zibiri. Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nze komeze neza jemeze neza nko mibona ndabutse kuri mikroni Angela Nkunda behind the camera Juma Jux amutifu wacu nyina bikora neza uno mse murabona ahantu ndi na ahantu hakomeye cyane twatembereye umwe mu bihangange bikomakomeye bikora umuziki wo mu Burundi murabona neza production turi muri MC ngoye sorry JC production reka rero tubabwire nire twatembereye umuproducteur umwe mu producteur bakomeye cyane bonga mu gihugu cyacu Burundi reka tumuramutse tutamwishije amajambo menshi kugira ngo aramutse abakunzi bacu abakunzi be muri make ni sawa ni sawa ndashima nimeze neza mutwihanganire mwari mu kazi kenshi ariko nta kibazo ego hano rero muko mubibona turi kumwe n'umwe mu producteur bakomeye cyane bo mu gihugu cyacu Burundi nawe se uwundi mwabonye ni Dani Pro abamuzi baramuzi abatamuzi naho mumenyereho n'umuntu akora umuziki neza reka tumubaze ibibazo kimwe canke bibiri mu bigize umuga wiwe ariko rimwe hariho acisha makaririmba hari gihe aryoherwa cyane avuga ati kubera iki jewe akavuga ati reka ndirimbe reka ndambaza akabazo Dani nikihe wibasira cyane mu kuririmba canke mu producteur reka ntangurire kuramusa kwanza abafan kwanza ndabaramuje cyane gose okay en fait mu kuririmba ni tala iri muri jewe nabikuriyemo na byose mu maberi ya mama sinza so ni ibintu biri muri jewe kandi twakoreye mu magilize turirimba so mva ntushaka kureka ingabiri muri wowe ngo izime ugumubandanye so ego hama ibyo kugira bya bindi daje good production yaje guhera ma 2009 niyo natanguranye no kuvyinjiramwe nyene yumva warusanzwe bikunda canke wavyisanzemo bonagiye muri studio umunsi umwe kuririmba kuko nsanzwe ndi mu musicien kandi ndavuza instrument nka zose piano guitar bass batterie solo so chamba mo arranger gukora ama beat muri studio bacibana nawo tumuti parafise tala in case yoza muri production yokora ikintu so aho none bitanguriye rumva rero kuva muri 2009 gushika ubu yagatambwe hari ibintu byinshi amabanga menshi urafuta mu ndirimbo ukora harimo akantu nyene kiwawe wabavyize gute uraciye mu ishure ryavyo ukavyiga nkumwe abandi babigenza canke wewe n'ubuguruguru nko abandi babivuga bo ni birebire gusa jewe ntivyatwaye umwanya munini cyane kugira ngo ndabimenye kubera ko nakorana n'abantu babashaka kuri bane bibisazi bakomeye cyane abana bandi tudodesha ni benshi cyane hariho Liza
aho Liza hariho kuke boss wanje boss wubawe yageze umbere mu boss nageze kumukura muri studio yakorera mu kumutakura bita Golden Record hariho ba Clovis muri Agape hariho ba Claude abo rero bari abantu nyine basara cyane mu manaje ko ninjiye muri kandi nagize igikundiro cyiza bicagenda fresh baguha kanya baranabigufashamo so umva ubuhinga bwinshi nabukuye kuri bo ariko urabona ko nagize imana yo kuza ndatembera sometimes Kenya Tanzania uzuriba dokora unatuletea ku Burundi kugira ngo duhe ibintu bimeze neza difference uyimarke nivyo byiza zaje gute kugira ngo ukorane n'aba bonga anya muri JC maze isemeni mwindi nga mu Burundi nari Nairobi hamba wari usanzwe ukora canke n'ibindi bintu muri Kenya donc isanzwe nkora production nkunda kuvuga ko dukorera hose aho bishisa hose urakora uri muri Kenya none uca wegamirande igiti cawe canke hariho aho ushikira comme famille hariya naho sometimes naho nyene ndabaye kinini cyane nkorera abarinzi nyene babasani batandukanye bakuze whatever studio ukoreramo studio nakoreramo bayita good vibe studio yo muri Kenya muri Nairobi gusa urabona guteza imbere ikindi gihugu si byiza ifoko ubizana ngaha mbwiye guca bikora ariko acubizana ngaha yego reka tubigushimiye cyane kwanza tukiri ngaha nyene hama uza gute ngaha rero so urabona mu muziki cyangwa tala umuntu afite tala iyo uvyikorana wenyene kenshi na kenshi hari ahantu bitagera kubera ko hari izindi nkomezi utawufise so kandi biragoye cyane kuba ufise tala ubwira umuntu ati banafasha burya muntu biragoye kumwemeza cyane kunguva ariko biragoye cyane hari umuntu yashoboye kubona tala yavuga ati bana hari umutipe yitwa Dani umutipe mengwa ko ntamubona bimeze gute borumenga gute akaca guhamagara ati rero ngo ndagufata mu mugongo dukore izina ryawe ndarishira handi hantu so niko byagenze umu manager wanje ngaha canke boss mu boss wanje ngaha n'umuntu yakurikirana ibikorwa byanje whatever arankunda aranshima bwa rero yitwa gute mudufashe nirakenewe bumva umuntu afite umutima w'urukundo afasha bakiri hasi kugira ngo agire aho bagejeje hajyaga aba boss baravuga mu zina kweli nyakubahwa nyatasi munda kubavuga mu mazina ariko nibazura muzi hamusarisha muzi aratamuzi nibaza ko niwe boss arongoye iyi mezo ya JC production kandi umva ni mezo nini cyane nimba ntihenze kandi umushitsi urabizi bo nimba ntihenze bamita Eliza umengo Eliza nakubahwa ucubahiro cyane niwe yabonye tala yanje avuga ati vraiment il faut ko ndagushira n'ahandi hantu kandi urazi ko iyo uri muri management vraiment bitu biko bien akona bitu ya brof so nuko vraiment so ndamushimira cyane kandi kuva nshitse nguwe neza meze neza ibikoresho nkoresha bimeze neza bigezwe navuye mu Burundi ntazi kurusha Mac izina nizikomeye cyane ariko no munsi ndabishikiyemo bimeze like shikiye mu vyuma rero nshaka ivyuma bimeze neza bigezweho reka udufashe nko mu bihangange twaba tuzi umuntu wamaze gukorana kumbure abantu bashobora kuvuga uti umaze gukorera indirimbo bande nivyo cyo kibazo lazima ndakibaza kuko nko muri production hari abantu baje ubakora indirimbo maze kubaza bakoreye nde boni sawa mve ku kadi nibaza ko igihe nari ngaha mu Burundi benshi baragerageje kumva ibikorwa byanje nakorera muri Agape Record narakoranye n'abasani ba Gisa Steve Begisa rihe Gisa yahevye muziki kweli uzaja muri commentaire Gisa mugira aho sindamwumva kweli nageze kumukora indirimbo zishika kuri zibiri kandi zaragize Kea sinzo kuzibuka za Makea sijewe izo zose byari ibikorwa byiza cyane ba Moses Brown twarakoranye asa ni benshi tu ma system tu ni hatatse atuweze baongea wote ni birefu antuka vrema murumva yuko ashoboye amaze gukorana no mu bihangane nuse yuko roriro nawe nyamaze gukorana ngaha
Loriro je ko yanshitse yaje atari huri ariko turazi nayo turakunda guhurira mu andi ma systeme kare dukorana amaboro nyine kwa tugutura ba producteur ushaka gukora amaboro nyine ahantu muri systeme tu Dani Pro watubwiye ko utembera cyane mu bihugu bibanyi ukatuzanira ibintu kugira ngo natwe dutere imbere mu ivyo ziwacu bya production kugira ngo itere imbere nikiye kintu wabonye ko hari abaturushije kuvuga uti kumbure nturagikora ngaha mu Burundi ariko ufite imigambi yo kugikora kugira ngo dutere imbere natwe urumva nabo baraturushije ibintu hari bageze imbere cyane ni ico kintu nikiye kidusangiza kuba musician canke aba producteur canke baje baririmba barashaka kutantahura ariko aba manager baraza kuntahura kuko nari nari kumwe n'umanager wa Visual Love uramubona chanumva ragishishije mu cyangwa thank you so much umuziki onga mu Burundi ni mwiza cyane uraryoshe abaririmbyi barazi kwandika kuko umuziki sometimes kwandika navyo biratuma umuziki uryoha gusumba ivo na ma creation whatever ariko ari ahantu tutarakora cyane ndavuga kuri twebwe aba producteur cyangwa whatever kandi niyo ubonye ibikorwa bimwe bivuze bikaba vyiza cyane nuko abo muri abo haraba bitahuye avuga ati bana ndakeneye izindi nkomezi handi hantu kuko nico bita mastering iwacu iracyari hasi gato ariko si kure cyane dushaka gushika handi hantu bwa turacyari inyuma gato kora ko hanze ikintu cyambere bitwararika niyo musanaje muri studio avuga ati none okay utanifanyia muziki sawa none mastering good kuko mastering no muziki uvuga neza uryoshe uri mu mabafe uhonda uravyumva hamwe naho ujyanye cyuvyuka so uwo muziki rero mwibanga rimwe ntibaze bakubeshe ko Dani Pro canke naka sindavuga aba producer ko bamaze imisi bambwira ngo ndavuga cyane ariko bambabarire naka nawe usanga ashaka kubikora byose uravyumva akore beat ashiremo amajwi amixe agiye master no donc bako igiye result za kuzamwo niza kuba successful urumva ngo wese afate position yo ati nkore kimwe mwivyo no apana kimwe barabishoboye kandi kubishobora bishobora gusa muga hari kuntu amatwi araruha amatwi hari un producteur yigize gura amatwi Tanzania no munsi nashaka gukora producer kuri amatwi kora ibintu ajya ama speaker dukoresha urumva ijya volume yose ikuza kora rero ushaka gukora ibintu byose muri wewe n'amatwi arashaka kugira so that's why n'abazungu canke abantu bateye imbere baravuga ati bana iyi project reka tuyisangire for example kama mimi na Kori ama mimi na Amiri mimi nipige muziki hapa nifanye mixage nimalize fresh na mwambie Amiri ndafisa amafaranga na nuku ndugiriza gato ya volume canke shiramo guitar bass canke shiramo guitar solo hamijya projet niyaza gusohoka bujya bumwe buca butuma muziki vyumva gusumba je byose ndavyivuga twaje ndazi kuvuza guitar bass neza ndazi kuvuza guitar solo neza memvuze ndavuze byose nabasanga no gusara nasaza mu mutwe ravyumva nabaye nabi muri make bariyemera bakiyemeza gukora ibintu bigatanga resultat so kwiyemera no kudatahura kuko abamaze kubitahura uhoro vyumva bakora barabitahura ari wundi mutipe manova I don't know sinza amazina yabo I breezy abo bose barabitahura atwara aba producer bashasha barabitahura ni wumva projet none uhoro vyumva for example Fizzo aliachira nyimbo na Jux dufatira kuri ako karore kuri ico kintu Fizzo yarasohoye indirimbo rya bayita gute titre I don't idea ijya ndirimbo umvrije muri intro harimo logo zibiri hariho endomic na corridor kwa nini endomic no baza kwataze gukora mastering canke mixage canke arabizi byose na kore arabizi byose ariko kubera iki harimo ivyo bintu bibiri iryo rero niryo banga rero tuje gukorera ko donc ne system tuje gukorera mu ngamuri JC production kandi tubwi ibintu by'iwacu kama mastering whatever ni inje email inje franga igana n'ijya frequency ituma umuziki nawo woshika muri Canada ari zigushanga usanga harandishitse ikacizima kuramo umuziki kora ko ntiba ariko umuziki nawo ushika kwisi hose
ubu umeze fresh. That's why usanga ibindi bihugu biteye imbere imiziki yabivuzwa no hanze nta problem uravyumva. Na Chris Brown agatama umuziki muri Nigeria, Chris Brown agatama umuziki mu Burundi, agatama umuziki muri Tanzania parce que hari banga hari system uravyumva. Yeah, iryo benshi badatahura. Dani Pro atuzaniye aje guhinyanyura kugira ngo bigende neza, ndibaza neza. Yego niko ni hehe wifuza gushikana Burundi mu muziki? Jewe nibaza ko game yo nganda yizi ndayizi umuze ndayizi ndayizi kandi ndazi icyo nkeneye. Right now maze insomene ngangu Burundi mugana kuge projet ziri hajya projet vraiment ziko maze gukora n'abasani bashika kuri bangaye batatu ba GN trose projet nawe indirimbo wana y'umudundo nyene ari umundi musani sinzi ko ari muri Band Boy I don't know ariko ndabona mengo ni ibintu byo muri Band Boy no Musamaria Daniel sinzi ko Musamaria bose tumaze gukora ama projet kandi ibintu biriko birisaba n'ibihera kugira anytime soon tunaviripua. Dani, hari ibintu byinshi umaze gukora mu muziki byinshi cyane, nikiye kintu do special abantu batokwibaza ko woronka mu muziki ariko wewe ugifisemo no mwanya? Icyo kibazo sura kandi icyo kibazo umaze kuronka ibintu byinshi mu muziki? Maze kuronka ibintu byinshi mu muziki ego ukuye mu bwenge canke kunguka ibintu byinshi donc amahera amafaranga